Ndakuramukije nshuti mukundwa, ndagwaye ikaze muri no mwanya wo gusanga ijambo ry'Imana. Ndagushimiye ko washimye kubandanya ukurikirana no kurikirane gwacu gw'insiguro y'ijambo ry'Imana iyo mu ikete Paulo yandikiye abaroma. Mu nsiguro ya mbere yari mu gice cya mbere gushaka ca kane twavuga ingene umuntu yemerwa n'Imana ko ari mu kwizera icyo Imana yakoze umwana wayo yatanze. Twaravuganye mu gice cya kabiri yuko uwo yizeye hari inyungu aronka. Mu gice cya gatanu turavugana n'ibyo asabwa kugira ngo ahinduke, kuko amaze kwizera akwiye guhinduka. Hanyuma turanavugana ataraja kubana n'umwami wiwe muri nosi ko ahura n'ingorane n'imibabaro, ariko iyo mibabaro ayibamwe amahoro akayinesha kuko arushishwa kunesha na Kristo. Uno munsi tugomba tuvugane ayandi majambo akomeye dusanga mu gice c'icumi avuga ivyerekeye ibisabwa kugira ngo abantu bahave bakirwa ubwo butumwa bwiza, bakizwe bashikirwe n'ubutumwa bwiza. N'amajambo dusoma mu gice c'icumi kuva ku murongo wa 14 no wa 15, ariko ugomba gusoma neza uhera ku murongo wa 5 kuja ku murongo wa 16 cyangwa 21. Muganda aza gusoma imirongo mikeya kugira ngo tushobore gutahura ivyo Bibiliya ivuga. Hari iciza abantu bose bifuza canke barondera ingena cyo shikira abantu benshi. Utwigoro tukwirakiza amatara mu Burundi turavyerekana neza. Turazi yuko abantu batareke mu gihugu cacu bakeneye amatara. Hanyuma kubera umuyaga nkuba wa Regide zoshobora gushikayo, turabona abantu bazana ivyimviro bitandukanye n'utwigoro dutandukanye ngo ayo matara abashikire. Akigoro mbona kabaye neza mu Burundi katotse na kigoro ka telefone. Kera telefone yagenewe n'abantu bakeya, zari zo mu biro, igihe haje ngendanwa zashikiye abantu bakeya mu minsi ya mbere, ariko mu nyuma harabaye twigoro ku buryo n'uri mu misozi ashikirwa na telefone. Rero nkuko tubona iyo hari iciza hakwiye kubaho twigoro dutuma gishikira benshi, niko na bwa butumwa bwiza twiga bwa bushobozi buzanira uwizera wese agakiza. Hari hakwiye kuba twigoro dutuma bushikira abantu benshi. Birashoboka rero ko abari mu isi abanyavyaha bakizwa, mugabo kugira ngo bakizwe hari ibintu bisabwa. Ivyo navyo akaba ari Paulo ariko aragerageza kutwigisha muri aya majambo. Tubona ku murongo wa 14 havuga ngo none bazokwambaza bate bo batarizera, kandi bazokwizera bate bo batarumva, kandi bazokumva bate atawa basiguriye ivyiwe, kandi bazosigura ivyiwe bate batatumwe. Nkuko handitswe ngo ewe kuntu ibirenge by'abazanye ubutumwa bw'ivyiza ari vyiza. Aya majambo atwereka ibintu bishika bitatu Paulo mu ijambo ry'Imana aduha vyasabwa kugira ngo abantu bakizwe. Ikintu ca mbere gisabwa umunyavyaha wenyene. Kugira ngo abanyavyaha bakizwe bonyene basabwa kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza. Aya majambo tuyabona kuva ku murongo w'9 gushika ku murongo wa 13. Ku murongo w'9 gushika ku murongo wa 13 avuga ngo kuko ni waturisha akanwa yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, uzokizwa. Uko umutima ari wo umuntu yizeresha akaronka kugororoka, kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka agakiza. Agaca bandanya avuga n'ayandi majambo ingena bigoye yuko aba bantu batura kuko hari kitarakorwa. Ariko reka tuhagarare ngaha muri ibi umunyavyaha asabwa, ibi umunyavyaha abwirizwa gukora. 13 bavuga ngo kuko umuntu wese azokwambaza izina ry'umwami ry'uhoraho azokizwa. Kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza no kwimurira ivyizigiro vyawe muri we kugira ngo uronke ubugingo budashira, no kuvana ivyizigiro vyawe mu vyo wari warashizemo ivyizigiro ukavyimurira muri Kristo. Paulo amara igice c'icenda avuga umubabaro afise kubona abo mu bwoko bwiwe abayuda baragendewe n'umukiza. Ibi vyose bivugwa muri Bibiliya ariho vyabereye, ariko bakaba batamenya Imana. Mu gice ca 10 arerekana inzira bari gucamwo. Bari hafi y'ubutumwa bwiza, bari hafi y'ibako ryo kubwumva, ariko biranka ko babwumva. Hanyuma ku murongo wa 11 yerekana ivyizigiro vy'uko Imana yababikiye igihe bazokumva ubutumwa bwiza.
ariko azoba ari igihe kindi kuba ubwizigwa bw'Imana yababikiye. Muri kino gihe cya 10 rero agaruka kuri bimwe mu bisabwa kugira ngo uwizera, kugira ngo umuntu akizwe, umunyabyaha akizwe. 9-13 yerekana igikorwa cy'umunyabyaha ibyo asabwa gukora. Asabwa kwizera Yesu umwami n'umukiza. Ni gute twovuga ko umuntu yakiriye Yesu? Ni ryari twovuga ko umuntu yakiriye Yesu? Ni igihe yizeye mu mutima wiwe. Tubisomye ku murongo w'10, uko umutima ari wo muntu yizeresha akaronka ukugororoka, kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka agakiza. Kwizeresha umutima bisigura iki? Bisigura kugera ahantu wicuza kubwo ubuzima bw'ivyaha urimwo. Bisigura ko mu gihe watahuye inzira Imana yaciye, bwa butumwa bwiza twaherako, ko udashobora kwikiza wewe, ko ibikorwa byagezwe utwigoro bitogukiza, hanyuma ugaca umenya n'icyo Imana yakoze, hanyuma ugaca wizera icyo Imana yakoze, niho ukizwa. Rero ni intambuko yo kwizera mu mutima, kwemera ko atacu ushoboye, kwizera icyo Imana yakoze kuko udashoboye, hanyuma ubwa kabiri ugaca watura canke wambaza izina ry'umwami. Ni ijambo ryagumye rigaruka igihe yatuye canke yambaje izina ryiwe. Ukwambaza k'ukuri ni camwa cyo kwizera. Aha nagomba dutandukanye abantu bapfa kuvuga ibya Yesu kubw'ubusabusa, kubera himvye, kubera vyumvanya abandi, agaca avuga Yesu, akaririmba indirimbo muhora mubumva. Uko si ukwizera kuzima, kuko ntikwavuye mu kunyugwa ko mu mutima, kwaje ku munwa n'amajambo yatuye. Ni ukwatura kudashingiye ku kwizera. Ukwatura kwiza kuza nk'intambuko ikurikira kwicuza no kwigarura. Igihe umuntu yabanje kwicuza mu mutima wiwe, hanyuma akigarura. Mwana w'icyangazi niwe tubona twere akaroro keza, ageze ahantu mwirinde, yari yicujije igituma yavuye kwa se, hanyuma ntiyaguma yicuza gusa, arigarura ati reka mve ngaha nsubire kwa data maze mfate nihane. Mu nyuma hava aragenda aratura. Yagiye kwatura ashikira se wiwe ku ntambuko ya 3. Bwa mbere yabanje kwicuza, bwa kabiri arigarura, aravuga ati ibi bintu sinobandanya ndabibamo gutya. Bwa 3 ahava agenda kwatura. Ukwatura kutavuye mu kwizera ko mu mutima nta gakiza kuzana. Mani dufashe cyane. Ngiye intambuko ya mbere biri kwatwereka ingena kugira ngo umunyabyaha akizwe, ashikigwe n'ubutumwa bwiza muhindure, asabwa kwizera. Kukwizera nako kaba ari izi ntambuko tuvuganye, aho yicuza ububi yagendeyemwo, akigarura kugira ngo abivemwo, ntiyame yicuza ibidahera, mu nyuma agahava yatura. Rero muri Bibiliya haratwereka yuko bishoboka ko abantu batura batizeye, mbere bakatura barimwe n'abadayimoni. Turabona umukobwa yahora agendanira Petero, Paulo muri Bibiliya, igihe ariko aravuga ubutumwa bwiza mu byakozwe n'intumwa, turabona agenda aratura ati aba n'abakozi b'Imana nzima bababwira inzira y'Imana. Mugana aho yagenda aravuga gutyo yatura, mu by'ukuri yari mu dayimoni. Turabona ko Paulo yagize igihe kimwe aradundumigwa, arayirukana. Ino ngingo ya mbere iduhaye igikenewe cya mbere ngo abanyabyaha bakizwe, ni uko bizera Yesu canke bakira Yesu mu bugingo bwabo. Namba muri twebwe, namba muri uri kurumva ijambo ry'Imana, hari umuntu atarakira Yesu mu bugingo bwiwe, hari umuntu akigendera mu vyaha atarazi ngena ico yokora ngo akizwe, uyu munsi urabimenye. Kugira ngo ukizwe nuko wicuza ubuzima bwawe bwo kubaho usenga ibigwamana, uba mu vyaha, ko atari bwiza. Nuko wigarura ugafata ingingo yo kubuvamwo, hanyuma ukatura Yesu, ukamwakira mu bugingo bwawe, ugaca ukizwa. Ikindi gira kabiri tubona abanyabyaha gikenewe ngo abanyabyaha bakizwe, nuko abizera basabwa kuvuga ubutumwa bwiza. Kuvuga ubutumwa bwiza. Ku murongo wa 14 niho twabonye hava ngo none bazokwambaza bate uwo batarizera, kandi bazokwizera bate uwo batarumva, kandi bazokumva bate atawe basiguriye ivyiwe.
Pawulo ariko aravuga kuvuga ubutumwa bwiza nko guha akaryo abantu kugira ngo iyo nkuru y'agakiza, iyo nkuru y'igikorwa Imana yakoze bayimenye. Ariko aravuga ati none abantu bazokwaduka gute ngo bahe ubugingo bwabo Kristo batumvise icyakoretse, batumvise urukundo Imana yakunze bari mu isi, n'ingene yatanze umwana wayo, n'ingene Kristo yapfuye akazuka, atawe bababwiye bazokwizera bate? Kuko ntibashobora kwatura batizeye mu mitima yabo. Ku murongo wa 14 Pawulo abaza ikibazo gikomeye cyane, none bazokwambaza bate uwo batarizera? Abanyabyaha ntibashobora kwizera ivyo batarumva, byongeye ntibashobora kumva ivya Kristo atawe babwiye. Turazi ko bamwe bashobora kurota mu buryo butandukanye, bakumva biciye mu ndoto, ariko siko Imana yategekanije ko abantu bamenya Imana. Imana yategekanije ko abantu babwirwa Imana n'abandi bantu. Nico gituma Yesu yarungitse abantu ati nuko nimugende mu mahanga yose muhindura abantu abigishwa banje. Ico gikorwa cyo kuvuga ubutumwa bwiza rero canke ivya Kristo cahawe ishengero, cahawe wewe nanje. Muri burunganwe rwose rero Imana izobaza bo muri urwo runganwe ingena bakoze kino gikorwa cyo kuvuga ivy'Imana, cyo kuvuga ubutumwa bwiza. Ndazi kuca wibaza uti none mbega jewe canke abizera ni gute bavuga ubutumwa bwiza, ni gute bavuga ivy'Imana? Abantu benshi baca bagira ikibazo bati none je ko ntari umupastori, none je ko ntahagarara imbere y'ishengero, ivyo bintu biranyerekeye? Nagomba wumve ko bikwerekeye, kuko iki ni gikorwa c'umukristo uwo ari we wese. Bwa mbere turashobora kuvuga ivya Kristo biciye mu ntahe nziza dufise imbere y'abatizera. Ico ni intambuko ya mbere, kandi intambuko ya mbere mwumve neza isabwa twese. Kete yandikiye Abakolosayi Pawulo kandi ku murongo wa 5 hava ngo mugenda n'ingeso nziza kubo hanze, hanyuma akaryo kose mugakoreshe neza, mugura uburyo mubugwiza. Eka ndahabasomere mu Bakolosayi wumve, atwereka ingena ico gikorwa gikoreka. Mugenda n'ubwenge kubo hanze, akaryo muronse mugakoresha neza, imvugo zanyu zamane ubuntu bw'Imana zirimwo umunyu, kugira ngo mumenye ingene mukwiye kwishura umuntu wese. Iki ni kintu abakristo bose bahamagarirwa, abamaze igihe mu ishengero n'abatamaze igihe mu ishengero, no kugenana ingeso nziza, no kugira imvugo nziza imbere y'abanyavyaha, kugireza aho batangura kutubaza bati mbega wewe wahinduwe niki? Ni kuki umeze gutyo? Ni kuki utiba nkatwe? Ni kuki utavuga ibiteye isoni nkatwe? Ni kuki utihebura nkatwe? Hanyuma gacuvuga uti nuko namenye ubutumwa bwiza, nuko namenye umwami wacu Yesu Kristo. Nagomba wumva uburyo buryoshe bworoshe bwagenewe abizera bose. Ikindi nuko kwerekana urukundo n'umutima w'impuhwe ukavyereka abanyavyaha. Ahandi Bibiliya iratwereka muri Matayo 25 ibikorwa vy'impuhwe. Iyo tubikoze abo tubikoreye bibatuma kwibaza igituma, n'ababonye tubikoze bibatuma kwibaza igituma, bakamenya ko bitumwa n'urukundo rw'Imana. Matayo 25 kuva 31 havuga Yesu ku munsi w'iherezo w'imanza, igihe azocira imanza, havuga ngo nari nshonje murangaburira, nari mu bitaro muraza kunsuhuza, nari imfunzwe muraza kundaba, nari ingenzi sinzi kunyumva neza. Iyi migwi itandukanye iyo dukoze ibikorwa by'impuhwe, yaba abantu muhura mw'ibarabara, yaba abantu mu kibano cawe, yaba abantu mu muryango, iyo uva ukabereka ibikorwa by'impuhwe ukabababara, bonyene hari ikintu gikoreka mu bugingo bwabo, kandi n'abavyihweza baramenya igituma. Cyo gituma benshi bavuga ngo uyu munsi nahuye n'umukristo, ahandi bakavuga ngo uyu munsi nahuye n'Imana. Abariko aravuga umuntu yamugiriye neza bigatuma yiyumvira Imana yamukoresheje. Ikindi nuko twabasengera ngo Imana yugurura amaso yabo babone. Ahandi mu Bakorinto Pawulo avuga ngo Imana ya kino gihe yabahumye amaso ngo ntibabone. Abanyabyaha benshi nkuko twabivuganye amaso yabo arahumye, ntibamenya kaga barimwo, ntibashobora kumenya ingorane barimo ko barapfuye. Aha rero bafashwa n'uwo basengera, bafashwa n'uwo bingingira Imana. Jewe gihe nakizwa
mu gace mvamwo abakozi b'Imana bamaze imyaka 3 badusengera barara ku misozi buri wa gatandatu imyaka 3 habikanguro amaso yacu arahumuka tubona ubukene dufise twizera umwami Yesu uko usengera abanyavyaha uko wingingira ubwoko kanaka umugwi w'abantu kanaka bari hano mu gihugu cacu canke mu bindi bihugu ubu uri kurakorana n'Imana uko amaso yabo yugurutse bahava bamenya ubutumwa bwiza. Hanyuma ikindi nuko wishura ikibazo bakubajije nkuko twasomye Abakolosayi nuvuga ngo wagize intahe nziza ugakora ibikorwa vy'impuhwe ugasengera umuntu hari gihe atangura kukubaza ukumva yuko atanguye kugira inyota y'ivy'Imana. Haraba kaga iyo abantu batanguye kubaza ivy'Imana bakababura ababishura neza. Ndamaze igihe numva intahe z'abantu bacumukuye bagenda ku mashengero menshi bakabura umuntu ababwira ubutumwa bwiza kuko kenshi na kenshi abantu barabaho batabuzi neza. Hanyuma Bibiliya yatubwiye ngo mukoresha akaryo kose kabonetse nuvuga ngo igihe cyose uko agana n'umuntu ukumva ikiganiro ciwe gitera kija kumenya ivy'Imana kabara akajya Imana iguhaye gerageza umubwire ivyiwe. Urumva kino kintu gikomeye cyane kugira ngo abanyavyaha bihane bisabwa yuko habaho umuntu arabwira ivyiwe. Munsi umwe mwaka w'2002 nari mu rugendo rw'ivuga butumwa mu kindi gihugu kibanye umudamu yabaye ngaha mu Burundi nk'impunzi aradukarira gose na mugenzi wanje twari turi kumwe aravuga ati je nabaye Burundi mbona mugenda gusenga mufise amabibiliya muyumiyeko ariko nta numwe yari bwatubwira ibyo muja gukora nta numwe yari bwatubwira ubutumwa bwiza ati urazi ingena mwadukoreye ikibi mbega yaraturenganije canke ni yaraturenganije yego twebwe yaraturenganije ko ntibisigura ko twahuye nawe ariko yari kwavuga bene data babanye nawe bahuye nawe ntumbure ntibamwegera ngo bamuganirize ngo bubaka ubucuti bamubwire ivyajamwo yabaye mu bumaraya akibuka ingene yaremerewe abanye n'abakristo batamubwira ivy'Imana. Mwene data jambo ry'Imana duhamagariye ngo tuvuge ivya Kristo tubivuge mu nyifato zacu tubivuge mu bikorwa vy'impuhwe tubivuge no mu kwatura canke kwishura ibibazo batubajije iyo bagize inyota yo kumenya ivy'Imana. Mbega woba vy'ukuri uvuga ivya Kristo canke ubayeho wigungagunga utavuga ivy'Imana? Mbega ingeso zawe zoba vy'ukuri zituma abantu bifuza kumenya ibanga ryawe icaguhinduye? Turabizi muri kino gihe ko mashengero menshi hari ibibazo twumva intambara twumva ibibazo umenye ko bijya bintu bitukisha izina ry'Imana aho gutuma izina ry'Imana ritamirana. Imana idufasha kugira ngo tube ishengero ribaho rihindutse biciye mu ngeso zacu no mu bikorwa vyacu tuvuga ivya Kristo. Ndabona muri kino gisomwa ikindi kintu gira gatatu gisabwa kugira ngo abantu bakizwe abanyavyaha bamenye ijambo ry'Imana nuko abajana butumwa hakenewe ko abajana butumwa batumwa nuko bavuga ubutumwa bwiza batumwa ijambo ryitwa gutuma. Ku mirongo 15 havuga ngo iki? Ku mirongo 15 havuga ngo kandi bazosigura ivyiwe bate batatumwe nkuko handitswe ngo ewe kuntu ibirenge by'abazanye ubutumwa bw'ibyiza ari vyiza. Iri jambo gutuma abajana butumwa canke abasigura ivya Kristo ni gutahuza hamwe no guhimiriza no guha ivyankenegwa abakristo kugira ngo umwe wese atahure ko afise uruhara mu ijana butumwa afise uruhara mu ijana butumwa canke mu kuvuga ivya Kristo haba habaye haba mu gihugu ciwe mbere no mu bindi bihugu atahure ko dufise umwenda ubutumwa bwiza kubataramenya ivy'Imana. Paulo kagereranya ubujanye butumwa bwiza n'umuntu ajanye inkuru nziza mu gisagara ivuga ko batsinze intambara. Abo bantu babavuga butumwa baba abantu bakomeye kera musomye muri Bibiliya baba bafite ku bisagara ahantu bateramira ku minara iyo babonye umuntu azarirukanga rero baba biteze icyazanye yashasiga semera ati habonetse intsinzi. Mujana butumwa n'umuntu asemerera intsinzi avuga igikorwa cyabaye ko Kristo yanesheje kandi yatoye inzira kuba ari mu vyaha. Iri jambo Paulo avuze risa n'inkuru yiwe ubwiwe ariko avuga ati aba bantu kugira ngo bagende kuvuga ubutumwa bwiza bakwiye kuba batumwe. Paulo ariko avuga nawe nyene ko yatumwe bwa mbere yatumwe n'umwami Yesu ahuye nawe ku nzira iji Damasiko aca mubwira ati kuvubu uzoba unshingira intahe mu banyavyaha
mugasi we wenyene yamutumye, yavuye atumwa n'ishengero ryo muri Antiyokiya mu Vyakozwe n'Intumwa 13 bene Barunaba. Ariko aravuga ati biragoye ko abantu bahava bavuga ivya Kristo haba araho baba canke mu bindi bice by'isi batatumwe, no kuvuga ngo batatewe intege ngo bumve ko icyo gikorwa ari kiwabo, batahawe bikenewe. Ni gute ishengero ryotuma abajana butumwa? Reka cyo tubivugana mbere. Iki jambe no kubahimiriza kuvuga ubutumwa bwiza, gutera intege bizera ko icyo gikorwa ari ikiwabo. Birababaje ko abatubwiye ubutumwa bwiza muri kahise hari ahantu bageza batatubwira yuko natwe dutegerezwa kubutanga. Imana idufashe kuko nabo nyene bafashe, kuko nabo nyene ndibaza ko hari aho bageza gutahura. Wamenga turaba bwakira gusa twicara duhore babandanye bazana abandi, ariko ivyo ntibituma ishengero rikura kandi biracereza umugambi w'Imana. Rero dutegerezwa mu gutuma, dutegerezwa guhimiriza. Murongozi uri kuranyumva, bisabwa ko abakristo urongoye bibutswa ko ari ivyabo na vya Kristo, bisuzuma uko umwaka uheze ati mbega nakoze igikorwa c'Imana gute, navuze vya Kristo gute. Guhimiriza, gutera intege abandi. Ikindi ni ukwigisha bizera kugira ngo batahure uruhara rwabo mu mugambi w'Imana, batahure igikorwa bahawe, mbere bamenye ivyo ingene babikora. Kuko ari abantu bagomba kuvuga ubutumwa bwiza, bagomba kuvuga ivya Kristo, kubera batatumwe, batateguwe, batigishijwe, bakabivuga nabi, bakavuga ibinyoma, bakabeshera ubutumwa bwiza, canke bakabivuga mu mvugo ituma abagomba kubwumva babwanka. Narumvise umuntu yafashe akigoro kadasanzwe ko kuvuga ubutumwa bwiza muri bus mu gatondo hakiri kare, aca atanga kuvuga ngo Babuloni irasambutse, Babuloni irahomvomvowe. Abari muri bisi barihangana gatoya, hanyuma barashavura, bacabwira abashoferi ati hagarara, amahera y'uwo muntu turayariha, yoye kudutuka mu gatondo. Mbega uwo muntu yarafise ishaka? Ego. None uwo muntu yarabuze iki? Uwo muntu yarabuze ntiyari yarateguwe, ntiyari yabwiwe ingena wegera umunyavyaha, ntiyari yarabwiwe niyo umunyavyaha kwemereye ni giki umubwira, ni hehe uhera, ni hehe uhereza. Imana idufashe cyane. Rero gushikiriza kwigisha abantu ni buryo bwo gutuma. Icyo bisigura yuko namba amashengero yacu, namba amakoraniro yacu, abari mu mashengero batabwiwe ibyo bavuga kandi batabwiwe n'ingena bigenza, ntituriko turatuma abajana ubutumwa. N'ababikora bo bikora nabi bikadukwegera, kandi atinya ko henshi bidukwegera. Ikindi ni ugukurikirana, ni uguha uburyo bukwiye abemeye kugenda mu bindi bibano, mu zindi ntara, bajanye ubutumwa bwiza. Turabona Paulo ashimira ishengero ryo muri Filipi avuga ngo mu gihe cya 14 kuva mwumvise umuhamagaro wanje ntimwahengeshanije kumpa ivyangombwa, n'ubu mwandungikiye ivyo nari nkeneye. Ntuvuga ngo gushigikira abajana ubutumwa bwiza kugira ngo bajane ubutumwa bwiza. Nakomenda babwire, si bisigura yuko uwufise umuhamagaro kuvuga ubutumwa bwiza acaronka uburyo bwo kujana, bwo kwiyunguruza, bwo kubaho. Imana yategekanije ko bamwe bashigikira, abandi nabo bakagenda. Kindi gukurikirana bagiye biciye masengesho, biciye mu kubagendera, biciye no mu kumatumako ngo baze gufata akaruhuko mu gihe bagiye mu bindi bihugu. Jewe naragira ubuntu muri imyaka iheze nkirongo umuryango w'imbuzi ba Kristo, ndategura amasekeza yivuga butumwa aho twarungise ugwaruka amajana n'amajana mu ntara zitandukanye z'u Burundi. Iri jambo naragiboneye, narabonye abantu basanzwe atana ibikorwa bafite amashengero, iyo bamobi, iyo bahimirije, iyo bateye intege ingena bitabira, hanyuma ukababwira ibyo baja kuvuga bivuye mu ijambo ry'Imana, hanyuma ukabakurikirana ukabatondeka ingena ubwami bw'Imana bwaguka. Abantu benshi barihanye kuko twatumye. Jambo ry'Imana yatubwiye ngo mbega bazovuga ivyiwe gute batatumye. Nago ndababwire, hari ikibazo kiba aho iwacu mu Burundi aho abantu basigana
bamwe bakanka gukora icyo bajeje. Nagomba mwumve kugira ubutumwa bwiza bushike hariyo ibikorwa byinshi bikorwa. Twavuze yuko hari abavuga ivyiwe, muga turavuganye ko hariho n'abatuma. Kenshi na kenshi abakwiye kugenda kuvuga ivyiwe n'abatuma barasigana, abagende bakabura ubatuma, maze abatuma nabo bakumira ku buryo bwabo no ku ngabire zabo, hakabura ikiba. Umukozi w'Imana Bonke yatanze akarero keza kamfashije. Ndiko ndatahura ivyerekeye iri jambo. Yavuze ngo abantu batatu bagiye kuvoma kw'iriba. Hanyuma bagiye kuvoma kw'iriba, umwe amanuka ku mugozi afashwe nabo babiri basigaye hejuru, aravoma amazi ayarungika ku mugozi, hanyuma baca baramukurayo. Acavuga ati mbega aba batatu ninde yavomye aya mazi? Muravyumva, ni bose mbere washaka uja mu kinogo akwiye kuba umwe, abasigara hejuru bakaba babiri. Ibi bisigura iki? Bisigura ko abagenda kure bajanye ubutumwa bwiza ntibazoba benshi, ariko hazosigara benshi mu baba bategura, ababigisha, ababasengera, ababaha uburyo, ababarungika. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Hanyuma n'ingene Imana duhamagara, hari abihamagarira kugenda n'abihamagara kuguma ngaha bakabwira ubutumwa bo ngaha, ariko bobo bakarungika biciye mu masengesho. Ndakunda kubaza ikibazo, wewe wisunze muri ubu buryo butandukanye bwo gutuma, wahamagariwe gutuma mu buryo ubuhe? Mbega wowe wahamagariwe kuba umuntu ahimiriza abandi, none ni gute uhimiriza abandi? Mbega woba wahamagariwe gukomeza kwigisha ab'Imana, abakristo, kugira ngo bavuge ubutumwa bwiza canke bagende mu mahanga? Mbega woba ubikora gute? Mbega wahamagariwe gushigikira utwigoro tukuvuga ubutumwa bwiza n'amafaranga yawe n'impano zawe? Mbega woba ubikora? Mbega woba usengera canke wakira abajana butumwa iyo bagarutse mu gisagara iwabo? Umwe mu bantu babaye ngaha mu Burundi babajana butumwa bava hanze yankozeko n'umuntu atigera asigura, ariko igikorwa ciwe yaragiye kubana n'umwami. Ikihe ndiko ndabivuga, igikorwa ciwe cyari gutegura ibinyamajwi. Ahari gikorane hose kimeze neza wamusangaho. Namubonye imyaka irenga 25, we nta jambo yavuga, ariko wewe yatuma bavuga ubutumwa bwiza basamirana bikumvikana. Imana imuhezagire. Ndazi ko ibyo abakozi b'Imana bakoze abafashije barasangiye umwimbo. Yari yaratahuye umuhamagaro wiwe, ava mu gihugu ciwabo azana umwuga wiwe wo uko afasha abavuga ubutumwa bwiza. Muri kino gisomwa ca 10 cyo mwikete Paulo yandikiye Abaroma, tubonye ijambo ridasanzwe, ijambo ryerekeye ibisabwa kugira ngo abanyavyaha bihane, abari mw'isi bakizwe. Kino gihe tuko turavuga nshuti mukundwa, hari imigwi myinshi y'abantu irenga 7,000 y'amoko ataramenya ubutumwa bwiza, kandi nta wundi azobabwira ubutumwa bwiza, ni twebwe muri no runganwe tuzobabwira ubutumwa bwiza. None dushize mu rutonde ni gute ibintu bikurikirana kugira ngo abo bantu bacikirwe n'ubutumwa bwiza? Icambere nuko amashengero, imihariro Kristo hamwe n'abizera, umwe wese ugiti ciwe basabwa gutuma abajana butumwa. Dusabwa gutuma muri bwa buryo bwinshi twavuga abajana butumwa. Ikindi nuko abizera twese, abagiye kure hamwe n'abasigaye imuhira, dukwiye kuvuga ivya Kristo. Munyumve neza, igitandukanye mujana butumwa uwo twita umumisiyonere n'umukristo avuga ubutumwa bwiza, si ubutumwa bavuga, naho babuvugira. Bose bavuga ubutumwa bwa Kristo, umwe akabuvuga iwabo, uwundi akabujana mu wundi muco. Ni ukuvuga yuko natwe turabajana butumwa mu muco iwacu, namba tuko turavuga ivya Kristo. Ikindi ivyo bibiri ni iyo vyakoretse, amashengero akadutegura, kaduhimiriza, akatuha ivyangombwa, hanyuma natwe tugakora igikorwa duhamagariwe gukora aho iwacu canke aho Imana izodutuma. Bisabwa ko abanyavyaha bambaza Kristo, bisaba ko abanyavyaha bo hafi n'abari kure bizera Kristo bambaza izina ryiwe, gutyo baca bakizwa. Nagomba ndakubaze, ni gute uri kurashira mu ngiro uruhara rwiwawe? Ubwo vy'ukuri ntuzohava uva muri ino si ataruhara wagize kugira ngo abanyavyaha bakizwe? Imana igufashe. Mara numva abakristo bavango je ndinze shika mwijuru ngo nkashikayo gusa, ngo nahatacho no shika nayo, ngo no bampiriwe. Vyerekana ko umukristo atigeza komera
akura aha agaciro igikorwa umwami wiwe yakoze. Nyabuna iyi myaka uri ngaha mw'isi, gira icyo ukora, tuma kandi nawe vuga, amamaza ibya Kristo. Naho nimba uri umunyabyaha utari bwizere Yesu umwami n'umukiza, uyu munsi n'umunsi wawe wo kwizera Yesu. Niwambaza Yesu ko ari umwami n'umukiza, urakizwa, urakira ubugingo budashira. Imana ibahezagire, tuba abakristo bashinga intahe, tuba abakristo bashigikira abajana butumwa, kandi duha akaryo benshi bari mu vyaha ko bihana nibamara kwizera mu mitima yabo. Imana ibahezagire. Mana, uyu mwitwarariko gukujana ubutumwa bwiza, ndasenze ngo wuzuze imitima yacu, wuzuze amashengero ya vuba n'aya kera, wuzuze abakristo bo mu bisagara no mu misozi. Mana, kugira ngo bwa buhanuzi bwo ku Burundi ko tuzojana ubutumwa bwiza amahanga bushike, kandi we wasezeranye ukwizigirwa, turazi ko bizobikora. Turasengera abarundi benshi batarakumenya, bari mu mwijima, ngo bakore ku mitima kandi ubaha amageme yo kuvuga ubutumwa bwiza, kugira ngo bamenye ukuri bihane. Urakoze Mana kuvyumvise kandi kurabikora mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhezagire.